baragira ibintu byo gutera intobo yibaze kurenga ibigo gushika naho kurenga ibigo kuri sobukwe bijya bashinga icumu rero no kuvuga yuko cyabari kimenyetso cyerekana yuko umugabo hari umugabo bagira ngo ku bagabo binyerereza bagabo bakunda guta abagore kenshi mu ngo usanze rero hashinze icumu utashe wacumenya ko ari umugabo yaje hanyuma ikindi naco arakubahiriza nta gusaba ngo muryamane bijya bintu bagira ngo urumva ngaje nakwimvire cyane n'agasuzuguro kaba karimo ariko kubwira kubera ko hari umusonga wamufashe kereke pa uwo musonga niyamara kuwikura reka nje ngenda nkebuye n'abagore bagenda mu ibi bintu by'imiti benshi baje mu ibi by'imiti n'abagabo basige bagenda ibi bintu mwabantu mwe ntivyubaka. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, munkundire ndabaramutse mwe mwese muri kumara dukurikirana abakunzi bino mbonesha kuri Akamu TV ndabaramukije Ivana mwese aherereye kumbura utameze neza ndizera neza yuko Imana irahari ntucike intege ntudende bukigwe ndakwifuriza yuko Imana yo bikora kugira ngo umererwe neza cyane kumbure nka je nko merewe je ibintu ni out of ibintu ni wa nene ndagwamagara yo kugira sabone utaragira sabone je commentaire kugira ngo ibintu bibandanye gushikira bimeze neza cyane kumbure tumenye ko tweko dutamba twirorera nihimbaza tuterisha nko muravyumva imbere ya kamera ndi kumwe n'umutumire dusanzwe tumenyera atandukanye Mr bigenze gutere nine Mana ariyo ni byinshi cyane kumbura aza kuvyivugira reka ankundire ndamuha ikaze kumbura nabaramutse nabahemwiriwe na mwaramutse ikaze cyane ndakuramukije cyane gose naho nawe wayikwefye nkina kwefye iyo kamera ino kamera mba ndiko ndagira ibintu kugira ndabahe abakunzi bacu ibintu bimeze neza bisukuye kugira ngo twongereza akayobe kare nine Mana ariyo mba nicaye inyuma kugira ngo tubigenze neza kamukorogo ego murakoze cyane ndagushimira bwa mbere ko mwahisemo kuntumira hanyuma ndashimira n'abagira bakurikirana ikiganiro kumbure nawe nyene ndabaramutse aho baherereye hose aba mu Burundi cyane no mu mahanga ego nine Mana ariyo ko babivuze benshi banze kuri tubigenze gute ikiganiro cabubatse ikiganiro c'inkumi n'imisore na cyane cyane umushakashatsi yigenga mu bijyanye n'urukundo na cyane cyane bibaye ngombwa ranaba n'umuganga w'imitima kugira ngo ibyananiranye kumbure bishobore kugira ngo bigire inzira bimere neza byananiranye kanane abagabo ntiyimye byose birashoboka mugabo rero ni buryaye hariho twumva hariyo nk'ingo bivanye n'ibintu usanzwe uhejeje kutubwira hariho ingo zimaze kukwitura uraba ni tubigenze gute nyine utegereza kuraba ingene ubigenza hama urwo rugo uraruhuza nubwo byayanga byapararangaye kuva muri 2014 na 2013-14 gutyo hari benshi harigeze kuba n'igihe nakire n'abantu bavuye mu gihugu hagati abagomba kugira ama mariage kiga umubano kubera ko hari inyigisho tubaha imbere ko bagenda kubaka hanyuma nabubakanye nabo nyene hari agacamwo hari uducamwo kandi byama vyabaye nibisanzwe kuko umugabo nta bumarayika n'umugore nta bumarayika no kuvuga bubakanye ntibabara abamarayika n'abamarayika umengo araho bigora rimwe na rimwe ko na shetani yari umumarayika nico gituma rero kenshi abantu batotega ubwoba na cyane cyane ngo urumva ngo abana ngo ntibimeze neza oya no kuvuga yuko ni benshi ningo nyinshi kandi gushika no munsi ndafise amatemonyage ama message ama audio n'abandi bagiye waruzi ko ariho seminaire nigeze kugira y'abantu bubakanye umugabo umwe arahaguruka arafukama imbere umugore we aravuga ati nukuri mbabarira bivaye n'yigisho yaje kuronka ariko benshi bagiye baza gusanga akenshi ikibazo gifatiye hehe gifatiye ku mabanga yabubatse niyo naho nace mfata n'umwanya ukwiriye wo kwiga cyane kukintu kijanye n'uburyo amabanga yabubatse yorangurwa neza haba ku basanzwe cyane n'abakristo ni no mu gihe kandi bivanye n'ivyo tubwiye yuko umugabo yubahutse arasaba arafukama arasaba imbabazi umugore wiwe ni mu gihe tutabisanga mu bantu benshi cyane bivana n'umuntu canke n'inyigisha bayaronse vyama vyabaye hanyuma hamanda baraho n'abandi bigeze kuba bamaze imyaka 4
nabo nyene bari baravanye barasubirana hari n'abandi bari bamaze imyaka indwi baragize ico bita separation no kuvuga ko divorce na separation biratandukanye no kuvuga baratandukanye mugabo umwe afite icyumba gunda afite icyumba gwiwe bibaza kumara imyaka indwi mu cyumba cyawe umugabo nawe ari mu cyumba ciwe imyaka indwi ariko mu nyuma barahava barasubirana kandi bameze neza ningo z'akarorero kuko utuducamo sometime mbere wanashaka agenda twemera kuko hari gihe uza gusanga ari ikintu kije kwigisha ari umuntu afite umutwe ukomeye birakwigisha biragukuza kubera ko hari abo usanga bazi ko mu rugo vya Mariyo kiganiro turakimaze turatangura ibibazo kandi rero Nirene sanze tumuze nk'umurimyi mworozi Nirene sanze tumuze nk'umujournaliste aragutse cyane yego twose ndadukora no kudandaza ayo mabanga yose rero nibite ayo mabanga yose ndashaje nabitanguye kare nkiri umwana mugabo ubundi ko ndakura ndiko ndegera 40 imyaka kiragenda abona n'ubuhanze ko ari ntituje rero kure y'ivyo twatanguye tuvuga turi hafi y'ivyo twatanguye tuvuga kumbure kugira ngo tuvuge deba yacu nkundira ugire sabone utarayigira ukanda aho nyene ubona j'aime commentaire kugira ngo tumenye ko twari ko dutamba twirorera kumbure no musi tuje mu kiyago ni ibintu dusanzwe tumenyereye hatandukanye ni ibintu vy'ukuri vyayangaye mwa kino gihugu cacu c'u Burundi kumbure ngira no hakurya ni ibintu biteye isoni cyane deba yacu y'uno munsi iravuga ati kubera iki mariage zubu sitakirama canke sitakimara kabiri ngo zubu abubakanye nukumva ejo uno munsi barabanye ariko tukumva ejo birayangaye baravanye mbe biva kuki nkaca mbaza rero umutumire wacu akabazo ka mbere mariage iba kubera ikigarene mariage bwa mbere kugira ibe iba kugira ngo hashingwe umuryango uwo muryango nawe ushingwa Imana ikoresha umuhungu n'umukobwa muri uko gushinga umuryango rero no kuvuga yuko harabaho ibyo twita ngo amantuzi imigigwa kugira ngo umukobwa bamuhe umuhungu imigigwa twayisanzeho ntabwo yimbaza ko cyane mugabo kuko iri no mu byo ntemera cyane wanashaka mugabo intumbero nyamukuru niyo kugira ngo hashingwe umuryango hanyuma umuryango ushinzwe uzovemo ibibondo vyabibondo navyo bize bishinga imiryango yavyo yego nico gituma mariage iba uno musireni nk'akarorero ejo bundi niho umugenzi wanje yubaka amaze amezi 6 ukumva ati uno muntu arahukanye n'amezi menshi bivuze yuko hari n'amaratatu harabagenda mu misi ukwezi kumwe ndabizi wagize mariage bukiyaje arigira nibirozi ivyo bintu jewe no musi ndabanye nk'umuntu siko turabanye kumbure turagiye no mu fiançailles imyaka 10 irenga ariko tukaja mu rugo tuzi yuko tugiye kubandanya imyaka 10 narenga tubana imisi yacu yo kubaho kwacu ariko tukumva yuko tuciye twahukana haheze ukwezi kumwe nkuko bivuze nanje amezi 6 ivyo bintu bari birozi bibaru ukutamenya uko abantu bameze cyane Chana ukundi baza kibazo gacushira ko n'inyishu nivyo bibiri amaroza arabaho abatayemera nabo nibarinde niyo bashikira bazoyemera hanyuma no kutamenya no kuvuga yuko uyu mwanditsi no mutama yanditse udutabo twishi bita Foma Mutane niwe yanditse avuga yuko avant de se marier il faut dresser la liste ushire ko ati pourquoi je vais me marier sinon tu vas finir par dire pourquoi je me suis marié et nous kuvuga yuko rero ni vyiza ko umuntu ubwa mbere na mbere uko aje kubaka atora registre akandika ati ngomba kurongora kubera ibi ngomba kurongorwa kubera ibi nibi ko arafite intumbero zitandukanye nuko mbona ngaho iwacu gusa benshi umengo bikurikirana akanoti gusa mugabo ukamenya intumbero nyamukuru kuja kubaka ngiyemo niyi kubera iki ngiye kubakana na naka kubera iki ngomba ndongore naka ukamenya ati uyu muntu tugiye kubana ninde portrait y'umuntu irakenewe no kuvuga kumenya wa muntu mbega yakuriye mu miryango imeze gute kwa imiryango itubaka Delicia hari imiryango usanga bayinasenge ntibubatse base wabo ntibubatse bande ugasanga niyo karande rero ukamenya uyu muntu mbega ico ashaka kuri jewe ni giki niba umuhungu aje akakubwira ati Delicia nshaka ko twubakana ukamenya vy'ukuri ashaka ko twubakana kubera iki wayagomwe jewe mu bakobwa bose bari ngaha i Bujumbura wayagomwe jewe mu bakobwa bose bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ukamenya utwo twose ugafata tu detail tumufata umwanya utumufata amafaranga y'ifanta imwe ugende wicare kuri beach
mugabo ufate wiyumvire ahantu hose wumva ko uba uri bye mu mutwe ntupfe kurandamuka ngo ngo umubogare ngo ni smart boy ngo ni superman mugabo umenye ati uyu muntu tugiye kubana ubuzima bwose ni iki icyo ugiyemo ni giki bavuga projet de mariage projet ni iki mu kirundi umugambi uwo mugambi ugiye gukora utabanje kuwandika kuwutegura n'umugambi gani mugabo no musi bishobisho muhuriye muri Calvados urabonye ko mu gutamba zunza amasusu fresh ukavuga ati uyu muntu ebana ndabona yuko ibintu bizogenda neza ejo canke hirya ejo no kuvuga bya bindi birahera kubera ko urugo rufatiye ku bishobisho ntiruramba uno musi hari abandi bakunda kugira erere ugasanga akubwira ngo je nzosenga Imana ngo Imana byose niyizobikora hari abantu bibaza yuko Imana ari nasenge wabo cyangwa kibaza ko Imana ari muyomba kubera ko aba yumva ko nzobwira Imana ibi nibi ibisigaye navyo izimenye ko rivuga ati nzohezagira ibikorwa by'intoke zayo none zogenda wame mu rushengero kuva kwa mbere gushika kwa Mungu nguri ndi umugabo Imana zokorora ikije mu rushengero muri plafond y'ishengero ntibikunda ifo ko uragenda nawe ukarondera niba desi uvuga ati je ndakeneye umugabo nkeneye kubaka arageze ko nubaka gusenga Imana ni vyiza ego sindavyanse mugabo ukaje no mwibarabara ukakubona ukaja mu aho abantu bahurira ni mu ma eglise ari naho bakunda kumenekera ijisho batari bake ngo bagiye kurondera abakirisu ugasanga abandi nabo abakobwa bagiye kwinyegeza kugira bazora naho abagabo bakijijwe ni uvuga ati jewe umuhungu nkunda ndakunda umuhungu wo basketeur menya habera ama match aba basket uje bari mu entraînement ni uvuga ati jewe nkunda umuhungu ameze ukuntu kumenya ivyo akunda hama ujeyo muze muhurireyo mu bantu nabonye bakunda vraiment benshi bakunda kuja mu manza ngo niyo bahurira amanivesere ucibibona bo nkuko wabivuze ego nivyo tindabaza nkaca niyo nyisho nashizeko ariko burya nashatse yuko reni abakera twumva ngo niko zubako kuba tutarigana nagira ati nubwo tuba tutarigana ariko tugafata ya decision canke ya engagement yo kushika mu rugo nagira aca tumera nka babandi bakera basokuru bacu niko zubakwa kumbure nitwabona ibinaniranye mu rugo tuzowurugumamwo cyane niko zubakwa hari ikintu bita ibanga no kuvuga yuko nta gishashe reka kiro kirabona umunsi kitaba kera tika cyara batama twaganiriye hari umutamwe twigeze korana n'ikiganiro arambwira ati jewe umugone mfise no gatandatu wa gatandatu wambe twananiranye ndamurungika kandi ntaba narungi kuko batanka bavuye muri mission nkabatekera n'amafaranga n'ibintu okay no kuvuga ico kintu bavuga ngo kera ngo niko zubakwa hagize ikigorana kuvuga ko mu rugo ntiyabiri bigorana nakubwiye twatanga kuvuga yuko umugabo se mu marayika n'umugore se mu marayika mugiye kubana ariko akantu kagoranye kera niho havuye kijya ngo Laurent Sale Solave en famille agashambara gacafuye kamesurwa mu muryango haraba ibiyago niba umugore akubiswe yarashaka kugira utuntu nk'ubu peut-être akigumura akijyamira nko hanze nko hasi ntajyame ku gitanda mugabo yabazi yuko umugabo yabazi yuko niba bikamucorosa akagikora araza kumwinginga amuha igitenge ngo bavuga ngo nugukubitwa igiti hanyuma no kuvuga yuko uno munsi ikintu gihari ako mupfuye ni ku marezo sosio uzamba ndashaka iganiro ngende kumumaramariza ndamumaramarize imbere ya kamera uyu munsi uzawumva umugabo ngo yanditse kete ngo je ngo umugore wanje ngo anci nyuma ngo iki hajya baza ko kira batacana inyuma hamwe bashinga by'amacumu bibaza ko vyasigura iki byasiguriye hoho twari kurenga ibigo gusa na sebukwe w'umukobwa na sebukwe w'umukobwa bari bwira ibintu byo gutera intobo yibaze kurenga ibigo gushika naho kurenga ibigo kuri sobukwe biga bashinga icumu rero no kuvuga yuko cyaba ari kimenyetso cyerekana yuko umugabo hari umugabo bagira ngo ku bagabo binyerereze abagabo bakunda guta abagore kenshi mu ngo usanze rero hashinze icumu utashe wacuma yako ari umugabo yaje kugendera umugore wawe no kuvuga nta burenganzira bafite bwo kwinjira kandi zari ko zubakwa nyene nuko nyene wategereza nyene kugumuko nuko byagenda gute ari umuntu mu masayi yambwiye ati mu miryango y'aba masayi hariho abakibigirana no munsi kandi bakabirekeraho nta bya bindi usanga ku mango zo sosio nagiye kumumaramaza ki ibi urumva niba bizwi nyene hanyuma no kuvuga yuko ibi byandiko zubakwa hampande y'ibanga haba hariho gutegurwa kera barategura umuhungu kugira yubake
ntibapfa umuhungu bahaye umugore ntibapfa umukobwa bashingiye yategerezwa kuba ari macuwa akaba ari wa muntu yateguwe inasenga yaramuganirije aramubwira ingene bimeze nyina we yaramuganirije na mama we yaramuganirije bakamenya ati ivyo tugiyemwo nibi mugabo mu bisanzwe wavuga mugabo no musi uravutse n'igihe cyo kuja mu maregre ntimwigeze muvugana ntuzi n'ivyari byo urumva mugabo baje barabimenye igihe cyose uzobamwo nta bumenyi na bukenya wigeze ugira mu bintu bijanye na santé reproduction none gashaho ugiye kuzobaho gutugiye kuzoba wande gushika ugende mu rugo atacuze bibiri yawe nyene vuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya Deni ncambaza ngaho rero nkacengera akabazo kabaza ati est-ce que mariage ikomera kubera hari urukundo kuri abo bantu bayigize canke ikomera kubera abo bantu biyangajije engagement ntishobora kwiyangaja mu kintu atarukundo gifisemo navuze ko ari projet de mariage nka ntushobora kuvuga ngo ugende guhura n'umuntu hagiye kwibarabara ngo cyumvira ngo dufatanye umugambi nivyo ukunda oya no umuntu bwa mbere ubumuzi icya kabiri ubumwizeye hanyuma uvuze ngo umwige biragoye kwiga umuntu nico gituma yiga kera byaragorana ko usanga umuntu avuye ingozi ngo agiye kurongora Makamba basanga ingozi barongora ingozi mukanza bakarongora mu Kayanza mu bigi bakarongora mu Ruyigi niko byaba bimeze mugabo ugiye ibintu byo gusambuka gutya babireka kubera iki kuko ubu nk'umwana w'umukobwa wewe wakura ukurikiranwa n'umuryango uzojamo kuvukira umwana niba usohotse nawe ugiye kuramutsa abavyarawe twarevuganye mu minsi yahera baragusuzuma ko atavyo wononye ugarutse kuri impuzu cyangwa mama wawe ati ryama aho kuguru kumwe hari kundi hari abakarawe ko atavyo wadabanganije haraca avuga ngo none ngo bibona inda nyene batwaye inda abantu bakera barakubwira akuravye mu jisho gusinga nukanura aho yatemwe barasana Rene on soma par l'amour canke kubera hageze kugira wo mwubakana nukuvuga ko ubwa mbere bwo umuntu mudafitani urukundo ntuze bazaride ngo ugiye kubana nawe utamukunda ndiko ndabwira abantu bakunda amafaranga abantu bakunda guhunahuna inyuma y'udufaranga niba utamukunda agakurikiye amafaranga agahera azogenda niba akurikiye ko abantu bakunda igituza niba mukunze ibisusu ejo bikayonga hejo uzobikunda ugasanga nivyo yipompesheje ngo barabipomeshe ngo ipepu nizahera biranaharawe hari imiti yavyo ugasanga no musi umuntu yisize ariko friend of iyo miti ntushobora kuyironka kuko igurwa n'amafaranga ntushobora kuyironka umwanya wose bivuze yuko ushobora kugira cyangwa akora akayobe gasanga akora akayobe ugasanga ni kamukorogo tuvuta tukazokena ejo cyangwa igihe ejo cyangwa kabura umwanya wo kwiyitaho ugasanga rero ibintu biradabanganye nico gituma ngaha nkunda kubwira n'abantu ati nyiba umusheri wawe yagushimye uri mu wayene canke wonze canke uvyibushe gerageza ntutakaze ubwo buvyibuhe gerageza ntutakaze ubwo bwonde bwawe gerageza ntutakaze kumwe yagutwara umeze kubera ko mu mutwe wiwe wakunda ni wa wundi yabona nibake azotwara umuntu avuga ngo azovyibuha naco wewe yaranje gusa upambane no kugira ngo ugume uri kwakunda birashoboka mu bisanzwe ni urugo ruramba urugo rurama ni urugo ruba rwiyangajije canke n'urugo rw'urukundo ndazi canke hari urukundo Bibiliya tubwira ngo urukundo rurihangana kandi guhangana yego no kuvuga yuko rero iyo hari urukundo ngo rwotegeza kurama kuko naho hobiki umuntu mukunda agatima ntikagenda naho vyogenda gute waramukunze ikibazo cyo n'umunsi usanga umugabo arakunda umugore ugasanga umugore ntamukunda ugasanga umugore arakunda umugabo ugasanga ico kigabo ntigikunda uwo mugore ugasanga urukundo rufise umuntu umwe mugabo kugira mukoresha urukundo rw'umuntu umwe navyo biragorana birashoboka yuko mugabo biragora mugo ni vyiza yuko rero mwese mu bihurizako burya ibi byose baba bavuga ngo ama divorce ngo ama separation hari urukundo fin de fait rurasubira rukiyunga yego nkuko watanguye wagerageje kudusigura mariage ariko turabibona hatandukanye renine nkuno musi jewe nka Delicia ndashaka kubaka ndabizi kubera ko mugenzi wanje bona Karoli ndiko ndaguha yewe ndabizi ndashaka kubaka kubera ko mugenzi wanje mbonyegize mariage arongowe bo nkiyumvira cyane kuri ya maseremoni ariko omenga burya twari umuntu yarakwiye kwiyumvira kuri mariage cyane maseremoni ni rimwe nahera ko mvuga ati no kuvyemera sinda navyemera cyane ni nk'ibintu vy'inkwano wanashaka no kuvuga ko benshi ibintu by'inkwano ushatse kuvuga byo kuvuga kujya gukwa umukobwa nuko twabisanzeho
kera ibintu vy'inkwano ibingo vy'abapare bisanzwe uvuga yuko ni ibintu twasanze umugabo umuhungu nawe nyene nyimba umukobwa bamuhaye inkwano n'umuhungu bategereze kuzimuha kubera abavyeyi ntavuga ngo nagashimwe ko umuvyeyi ko yareze neza none abahungu tuba twarezwe na ico kiganiro tuzokigarukako mugabo ni vyiza kubera ko nukwihesha agaciro ubatwaye umuntu kumbure ahora bafasha udukorwa ubatwaye umuntu kumbure bahora bacoresha muko ntabahagaritse kubacorera cyane no kubafasha udukorwa mugabo rero no kuvuga yuko ni vyiza ko umuntu abanza gutena urukundo hama muri urwo rukundo havamwo iterambere kuko mu rukundo harimo ubumwe nabwo buca butuma haba iterambere mugabo umuntu wese muzokorana umugambi atarukundo mufitaniye murahomba cyane muravanako mugabo iyo hari urukundo naho zibateranya gute burya mu rugo nakubwire hagati y'umugabo n'umugore haba abantu benshi bigira abayuwayi hari abantu benshi bafise amashari hari abantu benshi nukuvuga mufise udutwe duto bararusambura kandi buriko muraraba mudafise no kwihangana ugasanga umugore afise abandi bagore bagirana gakuku mugabo bagore ukabona umengo n'urukundo rwinshi mugabo kumbe bariko barasotera kugira ane kugusambuza kubera ko bagufitiye bakugiriye ifitina bagajeje ati abantu stress babita abantu stress benshi n'imigwi yabo usanga iharira ngo n'abantu stress ngo n'abasingo ngo birageshe ko basingo ugayayuka mugabo iherezo yo kuyayuka rikabiriye ugasanga abagabo bagendera ku bintu by'ubukukuku na nyina arashobora kumwahukanisha bashikiwe baramwahukanisha no kuvuga amategeko yose y'urugo ava hehe aviwabo bene ibintu no kuza bararaba abantu Bibiliya ivuga ngo aravumwe uwizera umwana w'umuntu urumva no kuvuga yuko rero umuntu ni mugari muri Mika igice cy'indwi ku murongo wa 5 n'uwa 6 niho handitse ko atari vya kwizera umukunzi kwishimira inshuti ibintu vya gutyo wonye rero no kuvuga ko urugo nico gitavuga ati urugo ni babiri urugo si pare urugo si marene urugo si pasteur urugo si nyoko urugo si so oya ariko urugo ni umugabo n'umugore nico gituma jewe ntakunda nabajya abantu bavuga ngo bariko barahuza abantu uvuze ngo ugiye guhuza abantu ngo ni kubera bashwanye ugiye guhuza abantu ngo kubera ngo ibintu byango kunuku akenshi abari mu mitwe abari mu mitwe nico gituma jemba nkunda yuko umugabo n'umugore baba bakwiye kuja hamwe bonyine bwabo bakabiganira mu gihe babona ko bitarashoboka be bararindiriye mugo hageze yuko bumva ko boganira umwe akishitura akabona undi ntarishitura napo weshe akamurindira gusa ikibazo gihari rero nuko abantu benshi ntibatahura ntibashobora gutahura urukundo niki hagati y'abantu babiri mugabo iyo umaze kuromarika ko urwo rukundo ataruhari murabiheba yego ico kintu mvuze nico yuko umuntu ni mugari cyane umuntu ni munini gose kubera ko nk'umuntu dushaka kubana imyaka 10 ariko tukumva yuko no munsi tugiye kubana bikaca binanirana tukavana ukibaza ati none uyu muntu ya myaka 10 yose ubu niho agiye kumbera mushasha cyane ukibaza ati n'abantu naho boba n'imyaka kuyindi biragoye cyane kugira uno muntu amumenye biragoye kubera ko umuntu arahinduka hari abantu tuzi kera barabapagani mugabo bakijijwe bafite ingeso nziza zamani baranwa imogi hari bameze kuntu n'abandi bari bakijijwe bandi ngomba kukizwa senze sanse yabo mugabo abandi basi bari bafite ingeso nziza ukabona tuye umuntu vraiment ni marayika mugabo basigari parangane tobagoranye abanyene ahubwo basubiriwe n'abandi rero no kuvuga ko umuntu nimuze mubane nguzomuhindura ingeso kubera ko umuntu nyabuntu yaronse abantu bamurera ararerwa n'abavyeyi arerwa ku ishuri akarerwa ku isengero akarerwa n'abagenzi akarerwa n'ababanyi no kuvuga none we urinde uri special ufise speciality ya gute uzoza guhindura umuntu we ibazi munarenze imyaka 18 reka giti goro wakiri gito rero hari utuntu usanga nitwe bacavuga ngo ingesera n'abantu nihwera arimo nashaka kwinyegeza gutya akakwereka ubukiriso bwiwe akakwereka yuko anabwira abasore n'inkumi bakireshanye mugabo ageze mu rugo agaca kwereka inzara zigera hariya amwe n'izantuze rero ufashe umbwire urukundo rw'abahungu rucahe urw'abakobwa rucahe abahungu n'abakobwa inzira rucamo mukoresha
mukureshanya donc twumve yuko umukobwa kumbure uvuga ati jewe no muhungu ninamara kumukunda ndumva ko ndi umukobwa mba meze uku mfise urukundo rumeze uku uye même chose n'umuhungu. Nukuvuga ko ushaka kumenya kugira umuntu mukundana umumenyi wari we nikiyago mumviriza ku majambo. Normalement umuhungu agukunda vya vrai kamere ngaha umuhungu agukunda vya vrai nta kwekarita n'imigambi yiwe aragusobanuza aragusaba impanuro aranakubwira tugamba rimwo aragusaba intererano muri binabiriya yapana z'amafaranga z'ivyiyumviro hanyuma ikindi naco arakubahiriza ntagusaba ngo muryamane bijya bintu bagira ngo urumva ngo je nakwimvire cyane n'agasuzuguro kaba karimo gusa umunsi barampamba buho no kuvuga umuntu aba agomba kuzoba nyina w'umwana wawe eka kubera ko bijya biri muri kategori abashakashatsi bita kwikura umusonga. Kwikura umusonga ariko kubwira kubera ko ari umusonga wamufashe kereke pa uwo musonga niyamara kuwikura azosura kukwibuka rukuvuye kumufata. Rero ari umuntu uvuga ati dutegurana imigambi arakubwira ati je mfise imigambi y'iki kandi nako bakwiye gupima umuhungu aje kukurondera ko kuryamana ashobora kumara ukwezi n'imiburi buri mukundana yarigize inzoka atabikubwira ariko nibisobanura ko n'umuhungu agukunda adashobora kubikubwira bivaye nawe musonga umufashe avuga ati none shere kuno gusa umupimira kumwankira kandi kubankira ntebe bakarira iriga bameze nk'umuntu agwaye mu mutwe mu bisanzwe afise uwo musonga biba bisaba yuko umutwara buke ukamwinginga kugira ngo abihebe hari n'ababesha ngo urumva je ndagwaye ngo nkanje nzigara ndaribwa umuntu akibaza ati none gashaje ndagenda zore canke ndisekinida zore atari muri make rero nuko ushobora kumenya ko umuhungu agukunda vy'ukuri hama umukobwa nawe ishuza kumenyera ko akenshi uza kumenyera ko twatuntu mpaka nshaka gafaranga ariko nawe naje gukurondera kwa ayo mafaranga ntazomara kweza atatangura kugusega ibintu niyigira umumarayika amezi abiri ntazohera muga atanguye urangurira utu shaka udufaranga twinshi shaka utuntu nawe yo bakora rero hakuru abakobwa bakunda gufatira ku ikinoti gusa ubu numvise ngo hari abepfo basiga nabone basaba abahungu ngo baryamane Reni hariho igihe dusanga kenshi ivyo bintu birakunda kwigaragaza tukumva yuko nk'umuhungu par exemple ashaka kuja kubaka kubera yahawe poste kanaka wumvirize yuko uno munsi nshije nshaka kuja kubaka ndumuhungu kubera ko mpawe poste kanaka ikomeye ntegerezwa kuzana umugore wa mugore simba namyiteguriye wa mugore nta na kimwe ariko ivyo bintu by'ukuri vyari bikwiye kuba ibintu vyiza cyane hari abashuha kubera baronsa agafaranga mu misi yahera aho mperereye aho mvuka uronse ubureta n'igitanda n'ibirago bibiri bacu uvuga ati ndarongoye ivyo n'ibiki ariko hari n'abandi babwira kubera ko imiryango yabo iba yarahonye hari abo usanga kumbure naganguka kamwe mu muryango wose avuga ati reka ndondera umugore kugira mbyara mugabo urumva nta rukundo rurimo niyo ndashobora no kuja no kuvyara no hanze kandi byose birashoboka no kuvuga ko niba bikoreshejwe niyo poste aronse ariko asazwa n'amahera kubera ko ivyo navyo cabigira kubera ko bibizi ko abakobwa ni bake badakunda murantunga ni bake badakunda mariage ni bake badakunda amafaranga ibi rero no kuvuga ko impera yavyo mbe ya poste ni yahera wa mukobwa nawe akaba yashushe kubera ya poste ubona bizoca biherera he wa mukobwa nazo cegenda kuronda afisa abandi ma poste wa muhungu bizoca biherera he muri make ni uko amafaranga ntakagusaze ahubwo nyimba waragize imanuka yaronka ukiri n'umusore canke uri n'inkumi banzu yanyegetse burya hari umuntu yigeze kubigira yarafise imiduga myinshi yarakira umusore avuga ati ngo amagire mariage umutamu umwe namubwiye ati urafata mwana ugende wibera ahantu kure hari yaruguru wibere mu kazu gatoyi wibera ahantu abantu bose unyike ubabwire ko wakenye kabaye umareyo nk'amezi abiri umugeni wa mungu yabigize uko aratangura abandikira abagenzi yarafise babakobwa bose bamwiruka ko nta numwe aje kumuraba iyo ruguru uyu umwe rudeni
nawe nyene uwumwe niwe wenyene mwabo bakobwa bose niwe abwiye ngo basambana aranga aca aragenda aramubaza ati none we uri hehe ati ndahanahana aca aragenda aca musangayo arambwira wihangane Imana zo guha ibindi zo gushumushira mu burorero bw'abayobu ibintu byinshi aramuremesha umutipe tego kweri wa mukobwa aca aramanuka aca mubwira aca aramugeza amuruka ku bagenzi biwe yarafite ikibazo cyo mama we yaragwaye yarakeneye amahera baramubwira ati bwira ndaguha amafaranga ndabingene bigenze wa mukobwa ati ntacyo aravyemera amahera barayamuha arayabika amaze kuyabika we baca arinjira yigira arindira wa muhungu yuko batangura bimwe yamubwira ngo bagira bakore aca mufata mwizo saramubwira ati amahera wayampaye ngo mara kuniki ibi jewe kuva mvuka sindigera kumbe ntiyamenya ko wa mutipi yo yibereye urumva afise kamera vyose ariko arabikurikirana ibiko biri pasi wa mukobwa niwe bahavuye babana rero babandi bose baramucitse we avuga ati nta kundi jewe nzogukunda nako ndakwakunda nufise amahera tukakunda utayafise kandi yigera musaba ibintu ibaze basi rero no munsi nuko ugiye uriruka kubera amafaranga ndashaka gushika asanga utwaye umuntu yaje akurikiye amafaranga atakurikiye barukundo ubona ko n'abahungu no munsi nabo nyene bikundira abakobwa bafise amafaranga aba mama ashobwa mami yo barago ni muri cagerero tuje ku bavyeyi nabo dusanga n'abavyeyi rimwe ariko baraba intambamye z'urukundo rw'abana babo no musuka ukumva nko uje shaka kurongorwa ariko ubivanye na bwa bwoko abavyeyi banje batemera wa muhungu adafise amafaranga bya biki urumva ivyo byose bikaba intambamye mbe ico hari cyo bivugako baze bandonderere kuri Google barondere ubwoko bw'amaskelete ni umuntu yaravuye kwinyama umuntu apfuye yaraboza akava kwinyama kwa biraboneka ubwoko bwiwe sinibaza buboneka ni kuvuga yuko rero ibintu by'ubwoko barakwiye kumenya yuko ari ibintu byazananye hane yavuga ngo abameze uku ngo n'abameze uku je nabonye umenga ibyo bavuga kuri banaka no kuri banaka birahari ibi bintu byaravangatiranye ugasanga umuntu yitwariye mbe murazi yuko uyu umwe Imana yatuma abanyisirayeli yari Mose Mose yirongoreye umunyetiyopiya kazi bavuga ngo arongo umunyamahanga ngo yasaze bene wabo na mushiki wa muja ko baroni na Miriyamu ibyo abashiki baravyumvise Imana yabateje imibembe bisobanura ngo rero abantu nakubwiye ko abantu bacimanza kwinshi uzurabe hagize n'akantu kaba nk'ubu ku mugabo n'umugore bamwe baravuga ngo bapfuye ibi abandi ngo bapfuye ibi njye na diwani yivuga ati nta makuru mufise rero no kuvuga ko ibintu nk'ivyo birabaho kandi cyane bikorwa n'abantu bafise umwanya munini rero no kuza bararaba biyubare ngo ivy'ubwoko nyimba bamushimye ari mu bwoko ubu uramutwara hanyuma igisigaye navuze ko urugo ari bangahe se babiri ari babiri none ugira ne baguha uwo musangiye nyabwoko niho bizokunda ko muhoza ahubwo ni bakamuguha mudasangiye ubwoko ntimuhuze waso wawe yamuguha wanyu kwawe yamuguha abagenzi bawe bamuguha bazoza kwentera uvene nta kibazo ubugeni buraba mbeko bagira ubugeni urabona abantu n'amagroupe baragira guterera ubugeni bwa naka bari yaje ugasanga abantu ni bi mbe mwijoro musiga muri bangahe babiri musiga muri babiri na pare na marene baba bataje ndakubwije kuri n'abana muvyara bararongorwa abandi bakarongora abandi bakagenda musigara muri bangahe muhura muri babiri no gupfa mubuza gupfa muri abo muri babiri rero ibindi bintu ngo nakayagize ngo nakavuze ngo jewe nta mugenzi numwe nemerera yuko ampa impanuro ku bijanye n'urugo rw'iwanje no one najewe singeze uravyumva no kuvuga ko uwo muntu ari umugabo mwegeze kumbwira ati jewe hari umugabo yari umugenzi pfamfe akambwira ngo urumva ngo vyogenda uku umunsi umwe yavuye ku kazi pare surprise yasanze wa mugenzi we yibereye mu gitanda na madamu we yigeze ngo numuhuza wabo nibaze no kuraba neza rero ni kuraba neza kugira ngo ibintu bibandanye bikunda neza ni kwa rugo rero usanga umugore reka mvuga umugore gufa riri mu kubora kumbura bivanye no gukubitwa twavuze ko ariko zubakwa yego
uwo mugore bikanka uwo mugore bimeze gute yo guma mu rugo cyane navuze ko hariho divorce hakaba na separation ibi bintu byo kubuzanya amagufa ejo bundi ntaguciriyemo sinzi aho nabonye ntihari ino muri iki gihugu cacu nzi kuri uwo mugore yarakubitwa gushikaho anapfa barapfa no gucumitwa baracumitwa urumva agapfa gusa n'ibigabo birakubitwa none kandi haje nk'abantu munabonye uko bari kumwe n'umugabo nta na kimwe wapfumenya ni benshi ni ngo nyinshi bameze uko ari benshi kubera ko ryabanga rya kera petite kubera ko bigishijwe mugabo abantu benshi baragize basigaye bafise nani y'ubunyamaswa yego nagenda kubwire ko ubwa mbere na mbere ho ndumva umubabaro cyane gose ku bantu bavyitwaza ivyo bintu hari umuntu yiyatura ku ikintu ugasanga wewe reka ndagwa akarorero n'umugabo umwe yaranafunzwe kenshi umugore yaramukubita umugore akubita umugabo akamukubita agaca atsimbira hanze ngo aranyishe umugabo ariko arakubitwa ariko ahema adashikana umugore ari mukubise umugore agaca asimbira hanze agaca komindoro ngo aranyishe akamutwara no muri mu gipolisi bagafunga akajyana hehe bagafunga ahantu hose aramukomesha gushika kabisa ngo umugabo yamukubise oro niwe yakubiswe umva abagabo nabo rero kenshi ntibavuga mu bintu bene ntibavuga hewe umvise umugabo kubitwa n'umugore uja kubwira abantu ngo bakubiswe n'umugore ibazi yo bari ibara rero kangaruke kwa babarizwa igufa bibiri ivuga ngo umunyabwenge yabonye ikibi agirante arikinga no kuvuga ko ntiwoca ugira divorce kubera ko ivyo kenshi biterwa n'umugwanizi satani iyo bitewe n'umugwanizi satani rero kwikinga kwawe no kuvuga ko ntuci ugenda ngo ririri ngo arenje gusaba divorce ngo tuvane n'uyu muntu ishavu rirahera kandi ishavu rikubwira ngo ni wico wawe hanyuma ugaca ugira ane ugaca wirenganira ubu twe aho iwacu dufate ngaha mu Burundi Afrika yose tuzi yuko umugabo ari wakubita umugore mugabo abagabo bakubitwa n'ubugesera bukaduka ngaha baruzuye nangira n'abagore bakubitwa abagore barakubitwa n'abagabo hari abakubitwa bose barakubitwa hari abagabo bahohoterwa n'ubugesera bukaduka cyane cyane abagabo bakunda gutekereza muri antu abagabo batekereza hari umugabo batekereza ku ari umutama yambwiye ati nabo badiha kugira babapime yuko ari abagabo umugore akaza akakudiha kugira yuko ujya ukora gusa abagabo b'ubwenge aca kwepa agaca yigira gusa ntuzumve za bavuze urwamo ngo biki nibiki naye nk'umuntu akubwira ngo amakofi yo mu maso ari mu kumwica mugo ntagire n'umuramu n'umwe akakubwira ngo ibini urumva ngo amakofi yo mu mugongo yaramwisha mugo bakura agashati w'icyo bagasanga huzuye iki indasago hari abantu bagendera ku ndasago ubugesera bwadutse nyine hariho reka nje ngenda nkibuye n'abagore bagenda mu ibi bintu by'imiti benshi baja mu ibi by'imiti n'abagabo basigaye bagenda ibi bintu mwabantu mwe ntivyubaka hari abantu bubake ku miti yubaka kuko uko iri kose iratakaza garanti yego kandi iyo garanti iheze biraba nabi abagore abakobwa bagiye ku bagabo kubera imiti aho n'abagabo bazanye abagore kubera ngo babakunze bagaca bakoresha imiti kubera manke atamahera bafise canke kubera ko badafise ntuzenya akarimi ko kubarisha kubw'ivyo rero nagomba kukubwira ko iyo umuntu aborizwa igufa ari ikinga akamara imisi n'iyindi hamisha buri heze bakabandanya yego rero kugira ngo usige inzira amavuta kugira ngo turangize neza bimeze gute umugore nyawe yo kubaka gute umugabo nyawe yo kubaka kugira ngo usige inzira amavuta umugore nyawe kugira ngo bishoboke ko yubaka yo kwirinda kubishira soni no kuvuga yo kubaha umugabo nkuko Bibiliya ibivuga hanyuma nta mugore n'umwe yubaha umugabo ngo ntamukunde kiretse cyangwa cyawe yararozwe cyangwa kiretse afise akandi kantu muri mu mutwe hanyuma rero kubatandukanya biroroshe iyo umwe avuga ati jewe ubu ndabona ko mu mutwe si sawa bakapima bakabona ko ari sawa ko atari sawa hanyuma rero no kuvuga ko umugabo n'umugore muri rusangi barubahana yego hanyuma umwe wese muri antunga akamenya inshingano ziwe umugore akamenya ati jewe mu rugo ngomba gutunganya ibi
umugabo nakamenya ati jewe mu rugo ndafite devoir izi nizi hanyuma rero kuvuga ngo muri icyo gihe muzokubaka kandi mubihurizako umugore yumvirize ico umukuru w'umuryango amuhanura erega n'abantu bama bapfa guhanurwa umugabo akaguhanura ati wapi umugore yahanura umugabo ati bugiye ibintu si byiza mutama byobaye byiza aka kantu conditionnel akabwiye kenshi barakwiye kwiga abagore kwiga ingene bavugisha abagabo ego byoba byiza aka kantu utagakoreye ko mugabo ni ikarisa mugabo womengo ukakavugana amakenga mugabo yavyumviza mugabo akaza kwisonga agenda ngo wehewe ibere ryaraguruka rihagarika cyane ngo menda kubaze ibiro kenshi uzosanga ejo canke hirya yejo bigusamburiye rero umugore w'ubwenge amenye ko urugo ruri kuri we yubaka urugo wiwe igipfu naco kikarusambuza ya maboko nyene hanyuma muravuga kandi abagabo by'ukuri baca ubwenge bamenye yuko ejo canke hirya yejo igihe Imana yaza kurondera yaza kurondera Adamu na Eva ntigeze hamagara Eva yahamagaye Adamu ati mbe Adamu ibintu numva nibiki ati wapi turahenye mutaha ntitumeze neza kandi urazi ko mwene kuzana ivyo byose yari Eva bamenye yuko rero ni byiza ko Imana avuze ati muri imitwe murabami bahagararire ingo zabo nihagera gatirigana rero namwe aba mu makomantere cyangwa abantu mwirinde amakomantere kubera ko ibishobora kuba kuri naka eje nawe birashobora kukubako rero bisigura ngo ntuzurakimanza abantu mureke gucimanza mureke gucira imanza abantu ngo vyabananiye hari habuza gusanga avuga ngo urumva ngo bajya abantu ngo nibagisenga kandi bazi yuko ahubwo ari byo bikomeza amasengesho hari umuntu agerageza atari umukiristo ntibikunda ibigeragezo imfungwa z'umukristo uzokunekera ko rero uri mu kigeragezo uzomubwire ati mva hejuru mfungure ndi kumeza yego Imana ibagirire neza hanyuma jewe ndashimye nimba atabindi bibazo nego turangiza naragoroje reka ubundi ndashimira urakoze cyane yego na cyane ko ni benshi basigaye basigura bino bintu yego ndagushimiye ko yumvire kuri jewe hamana umuhamagaro umva ko naho mba ngwaye ndasimba simeze neza n'ukuri yego mugabo I hope nzomera neza yego ni naco ndagukundira hariho award yiwawe ndiko ndagutegura kandi ikomeye nangene ndayijanye oya reka kwihuta hariho agashimwe kiwawe vraiment bantu Imana muriko muradukurikirana n'ukuri no muntu antuka sinzi ikindi kintu kizomuhindura mu nyuma ariko sinzi ko ashobora kubagara ku bandi kumura ariko baradukurikirana muce mubyandika muri commentaire abantu amaze kugara ko muce mubimbwira ariko deri ni nakora nibagiye kubwira abagabo n'abagore batakaza umwanya ngo bariko barahukana ngo bariko barajyana ngo bariko baragirana iyi si tuyimara ko imisegonda miki genda mfata ko imisegonda kubera ko umunsi wo ngaha ungana n'imisi igihumbi yo mwijuru no kuvuga yuko uyu mwanya Imana idutiza kuba ngaha ku isi tuza kugira ngo turyoherwe Bibiliya iravuga ati genda munezerwa uravyo munezerwa mugaca muzana mu bintu byo gukwegara ngurumva nakayavuze ngo nakayagendanye na naka ngurumva nakaramwandikiye ntiyanyishuye ugasanga muri mu bintu bibastressa amastress ni menshi uragira kwa imitima uragira kwa estoma uragira kwa ibikini wewe ibi bintu bizohirira he umwanya dufise ushobora kumva ngo Nenera yavuye muri Akamo TV aciye apfa Delisia aragiye naka ngo kandi twari kumwe no kuvuga ngo umuntu umwanya bapfuye nimba umwanya ubizi ko tuba dupfuye umaze umwaka utari kumwe n'umugabo n'umugore umaze umwaka uri kuriyerereza usubira kunukunukunuku umunezero wawe ubuze ijya nino bizohera he surupfu none turindiriye gupfa mw'abantu mwe mugende muryoherwane n'abagore banyu muryoherwane n'abagabo banyu ibi bateranya mu bigwize n'ubusa cyangwa cyafari yaze ngo reka tubigwize n'ubusa hanyuma ubuzima bubandanye ejo buce mubandanye ubuzima hiye ejo buce mubandanye ubuzima ivyo bindi byo kwistressa bantu b'Imana buca dupfa utaranirwa garamyagira ngo ijuru riraho hafi cyangwa utarakwitirwa mu isengero agira ngo Bikira Mariya nibijya bishusha rero boshaka ibintu byose ngo bigira ibintu bibiri bisanzwe ibintu bimeze neza ibintu mwumvikane kuko umuntu
bon ni ca kinogo nyene kiturindiriye narakwishe kwivuze ngo kugara ntugara ngo nje kandi ibi vya bintu nyene wahora wiratisha nta nivyo bazoguhamba nta nima Mana riyo urakoze cyane ndagushimiye cyane nawe himbaza Ange Delicia gashireko shaka nawe ntibashize ko Reni urangishiye rero kimwe ku kindi ndagushimiye nizeye ko ntitwagusubira kugutumira kuri Akamu TV zotwita nta kibazo nawe waba ku mugoroba je nubwo wanciriye mwe ko ndavuga amateka yiwawe antuka uri umuntu mwiza ntazohera n'ubundi duce tuzopfa amarangi ko abarundi urabona abarundi ngene twimereye umuntu yarahari ewa ndaragufana mugabo amaze gupfa bashe baguherekeza bose ni mugabo aha naho kwisonze bivuze ko rero ko je ndiko ndakujyaje oya sukunjyaje ndiko ndakubwira amateka uri kuravuga ejo azohera jewe nyine ndiko ndayavuga hariho bayavuga udahari hariho nabandi bayavuga uhari tumaze gupfa uwo mwiza rero n'uyavuga ugihari akabimenya ugihari ngo tumaze gupfa ikintu maze kubona byose ni bye ndagushimiye rero urakoze cyane reka rero mu nkondere ndabashimira ubwe mwese bakunze ibintu mbonesha kuri Akamu TV mwadukurikirana kuva ku ntango gushika ku musozo nizere ko mutibagiye kugira s'abonner j'aime commentaire kugira ngo tumenye ko tweko dutamba twirorera kumbure bino biganiro gume bashikira ari byinshi bimeze neza cyane yari nini mana ariyo na je ubwanje himbaza Ange Delicia naho butaha bye bye ciao